Mwongeye kwirirwa neza abadukurikiye abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza kuri ino mbonesha kure yacu ane yanyu ya Burundi News TV. Turagarutse mwebwe mumeze mute aho muherereye, tubahaye ikaze mwidonido ry'amakuru agezweho muri uno mwanya kuri wa kabiri kwigenekerezo rya 28/0 umwaka 2025. Murazi neza yuko twibanda ku makuru karavugwa mu Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mu isi. Turagarutse kugira ngo turabere hamwe ibikomeje kugenda abivugwa. Ushobora kutubwira uko umerewe canga se ukatubwira ibyumviro byawe unyuzaho ngaho muri commentaire canga se mu mwanya w'ibitekerezo. Muri uno mwanya munyemere tugaruke ku ngingo nkuru turaza kugenda twibanda muri kino kiganiro cacu cuno mwanya. Mu nyuma yuko rero umwe mu badogiteri bariko barakurikirana ubuzima canga amagara y'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD ahejeje gutambutsa ubutumwa rero bukaba bumaze kugenda burasakara hose nga mu gihugu c'u Burundi cane ku ndongozi nkuru z'igihugu ndetse n'abagumyabanga b'imbere mu mugambwe wa CNDD-FDD. Amakuru yama aradushikira ndetse amakuru akomeza kugenda aradusumira, akaba ari ibyazamutse canga se ibyagaragaye ku mugoroba nyine wo ku musi wejo hari kwa mbere igenekerezo rya 27/0 umwaka wa 2025, aho hongeye kugaragara amakuru aremereye cyane, amakuru yongera gusigura ndetse no kwemezwa neza yuko amagara y'uyu mutegetsi atifashe neza. Amakuru yama aradushikira canga se aradusumira, akaba yemeza neza yuko rero uyu nguyu Variso Ndashimiye umukuru w'igihugu ciza c'u Burundi aribwo yafashe indege cange urugendo, aho nawe agomba kwitabira inama ikomeye cyane y'abategetsi bahuriye muri East African Community mu rwego kugira ngo barabira hamwe canga se babashe kuba barabira hamwe ndetse no gusuzuma uburyo rero amahoro n'umutekano yoboneka mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bivugwa ko rero Variso Ndashimiye yafashe urugendo rumwerekeza i Nairobi mu gihugu ca Kenya kugira ngo baze kuhava canga se aze kuhava agarukanga mu gihugu ca Tanzania kugira ngo yitabire iyo nama iza kuba kuri uno musi. Bwana Tshisekedi ntago araza kwitabira ino nama mu gihe nawe yamurebaga cyane. Icyakora Variso Ndashimiye nawe areyerekeje mu gihugu ca Kenya kuraba uyu nguyu basanzwe barakorana canga se uyu nguyu asanzwe ari umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD basanzwe batajya imbizi nk'uko bigaragara mu mbwigaruhame canga mu biganiro byabo bigiye bitandukanye bagiye baratangaza, mu gihe kandi binavugwa yuko Variso Ndashimiye ari we yoba yaragize uruhara rukomeye cyane mu kuba yotanga ishano cyangwa se mu makuru akomeje kugenda aravugwa, akaba ari we ariko aragarukaho cyane bimenyesha amakuru ndetse namwe mu bariko baratanga ubuhamya bakaba bariko barasigura ndetse bagaragaza neza yuko uyu mugabo ari we yoba yaragize uruhara mu gutanga ishano kuri uyu Reverend Ndikuriyo kugira ngo abashe kuba iyo mwikiza. Ni mu gihe Ndikuriyo rero bikomeje kugenda bivugwa ko yasubiriye kuremba cyane guhera ku munsi wejo, ibintu bikaba byarongeye kuba bibi cyane mu gihe yari hamaze imisi ishika muri ibiri amagara yiwe asa nayongeye kugaragara ndetse yongeye gufata agatege nk'uko bizoma bigaragara. Reverend Ndikuriyo murazi neza ko ari umunyamabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ngaha mu Burundi, akaba aherereye mu bitaro by'ahitwa Agakana ni mu mugwa mukuru i Nairobi, aharembye cyane, aho yari yamaze gutora mitegerero ariko aca asubira gutakaza ubwenge ndetse n'agatege. Kuri ubu ngubu rero amakuru ariko aradusumira akaba avuga yuko ibyuma ari byo biri kubera mufasha kuba yohema neza mu gihe umubiri wewe udafise imbaraga. Amakuru avuga yuko rero Variso Ndashimiye yamaze gufata ingingo yo kwerekeza i Nairobi mu gihugu ca Kenya kugira ngo abashe kuba iyo muraba ko amerewe, mu nyuma aze gukomereza ngaha muri kino gihugu ca Tanzania aharaza guteranira iyi nama. Ni nama kandi nayo navuga nagira icyo mvugaho, dore yuko ari inama yatumijwe na Dr. William Ruto Samuel ayoboye uyu muryango, aho yamenyesheje yuko nyuma yo kuvugana n'abategetsi barongoye ibihugu byabo babarizwa muri uyu muryango bemeje gahunda yuko bagomba guhura hanyuma bagaca bagira ibyo baganiraho mu rwego rwo kugira ngo baraba neza nyine ingene
umutekano ushobora kugaraka nga mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro ya Kongo. Turagaruka ku buryo ibintu byifashe nga mu mujyi wa Goma mu nyuma yo gutangaza neza yuko abarenga 30 barakomerekejwe n'ibisasu biriko birava mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro ya Kongo bikaza gukomeretsa ababarizwa mu burengero bw'igihugu c'ubanyi c'u Rwanda ni mu mujyi wa Rubavu mu karere ka Rubavu, ndetse abashika muri batanu bakaba bamaze gukomereka. Ibyo nibishikirizwa n'umushikiranganji n'umuvugizi w'ubushikiranganji bwo kwivuna abanzi mu gihugu c'ubanyi c'u Rwanda, Brigadier General Ronald Rwivanga, ndetse gushika ubu ngubu bikaba binavugwa ko igihugu c'ubanyi c'u Rwanda cyoba cyarakoresheje ibizwi nka Iron Dome kugira ngo basamire hejuru cyangwa se babuze bimwe mu bisasu byari biriko biraraswa n'ingabo za FARDC no bafatanyije kuba byogwa ku butaka bw'u Rwanda. Izi Iron Dome rero zaratanguye kumenyekana cyane ubwo rero ingabo zo muri Hamas, umuhari wa Hamas zagabaga ibitero muri Israel niyo yatanguye kujya iragaragaza irikorana. Amakuru akomeza kugenda haratugiraho muri no mwanya akaba asigura ndetse anashimangira yuko uyu nguyu atavuga rumwe n'ubutegetsi bwo mu Burundi Honorable Agatogwasa nawe yoba yamaze kumenya ibigendanye n'ishano ryarabereye muri CNDD-FDD, umugambwe uri ku butegetsi umaze imyaka iharugwa muri 20 utegeka Burundi, ariko abanyagihugu bagoma biyamiriza uwo mugambwe yavuga ko rero atakiri kuri abagezaho canga se ngo ugire rero icyo urabateza ko imbere. Abanyagihugu barafise ibibazo byinshi cyane bigiye bitandukanye, ndetse barafise imibereho itari myiza, aho ibintu bizimbye ku masoko ndetse n'ibindi bibazo bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Kugeza ubu mu Burundi rero uyu mushingamateka Honorable Kizigenza Agatogwasa mu kiganiro yabashije kuba yogirana n'umumenyesha makuru wacu yaramubwiye ko rero nawe yamenye ibigendanye n'ishano ryarabaye muri CNDD-FDD, aho yavuze yuko ibiriko biraba canga se ibiriko birashikira uyu ngo munyamabanga w'umugambwe uri ku butegetsi Reverend ndikuriyo rero atari ibya none, kuko rero ari ibintu bisanzwe biraba rero muri uyu mugambwe. Usibye kuba rero Variso Ndashimiye bisigura yuko iyo yarabashije kwikiza General Aregiyome Bunyoni, ibikomeje kugenda bigaragara canga se ibikomeje kugenda biradusumira byose biboneka, ndetse bikanagaragaza neza yuko amakuru yama aradushikira ndetse amakuru yama aradusumira ateye ubwoba, agaragaza neza yuko hari nabandi bamwe na bamwe bashobora kuzokurikira uyu nguyu Reverend ndikuriyo mu nyuma yuko nawe agiye guca arakurikira Umwispetero Nkurunziza nkuko amakuru yoma aradusumira. Honorable Kizigenza Agatogwasa yasiguye yuko we yahawe amakuru n'umwe mu banywanyi b'umugambwe CNDD-FDD akaba abarizwa mu bimbere, aho yasiguye yuko rero nawe yaronse amakuru agendanye n'ishano ndetse n'ibara ryabaye. Yavuze yuko kandi nawe rero yamenye amakuru agendanye nuko rero mu imodoka yiwe hahushywemo ishano y'uburozi bwa puderi, aho bivuga ko umwe mu bo bari kumwe yamaze kwitaba Imana, ndetse umuderevo wiwe ndetse n'umwe mu mucungira umutekano bakaba hagaritse n'inzego zijejwe amatohoza. Kugeza ubu nawe yavuze yuko ababajwe n'ishano ndetse n'ibara riko rirashikira Uburundi, ndetse aza gusigura yuko ibingibi nibitoza guhagarara Uburundi bukomeza kugenda burajya bicane. Yasiguye yuko usibye ibibazo bimwe na bimwe abanyagihugu bariko biyamiriza bigendanye n'ibura ry'ibitoro, izamuka ry'ibiciro ku masoko canga izimba ry'ibiciro, ndetse akingeraho n'ibibazo biriko birashikira abasoda b'Abarundi bararungitswe mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro rusange ya Kongo. Abanyagihugu benshi bakomeza kugenda basigura yuko bakomeje kugenda bamenya neza ubugome ndetse n'ibiko birakorwa n'umuryango wa Variso Ndashimiye nkuko bizuma bigaragara. Amakuru twabashije gutohoza gushika umungu no mugoroba nuko by'umwareka abanyagihugu bamwe na bamwe bamaze kugenda barakirana umubabaro cyane, inkuru z'umubabaro cyane ziriko zirashikira zirava mu mugambwe CNDD-FDD. Kugeza ubu ngubu usibye abariko baremeza neza yuko Reverend ndikuriyo yoba yamaze kugenda racikana, ariko leta y'u Burundi ikaba yama irabihakana canga se ikabiri kirabihishira. Kugeza ubu ngubu ntago turamenya amakuru yemvaho yemeza urupfu rw'uyu mutegetsi. Icakora icyo dufise ku makuru rero twabashije kuba tworonka dukesha bamwe mu banywanyi b'umugambwe CNDD-FDD ndetse n'ababarizwa imbere. Amakuru yama aradushikira canke amakuru akomeza kugenda aradusumira
akaba ariko agaragaza ndetse aranerekana neza yuko mu Burundi abanyagihugu benshi bamaze gutahura ingene ibara riko rirakogwa muri CNDD-FDD. Ibi byose birashobora guteza ibibazo biremere cyane ku buryo batari bakeya bashobora gufata ingingo iremere cyane yuko badashobora kuzoshigikira CNDD-FDD mu matora yimerijwe nga mu Burundi. Benshi byongeye kuyibutsa ibigendanye n'urupfu rw'umuinspecteur Nkurunziza yahoze aratwara Burundi, ndetse hari bamwe batanguye kugenda bibuka iherutse gutangazwa n'umutambukanyi wiwe mama buntu Pasiteri Denise Bucumi Nkurunziza nk'uko bizima bigaragara. Uyu nguyu kandi asanzwe ari umushinga amateka Honorable Kizigenza Agatogwasa yaraboneyeho rero kwishura umwe rero mu bamusubiriye muri seneri nk'uko bizima bigaragara, akaba yaraje kugenda aragira byinshi amutangariza nyine mu kiganiro yagiranye n'umumenyesha makuru wacu nk'uko bizima bigaragara. Uyu nguyu ni Kizigenza Honorable Agatogwasa mu nyishuri rero yaje kugenda aratanga. Kizigenza Agatogwasa arihaniza uwamusubiriye ku burongozi bw'umugambwe seneri gira uko ishaka nesoro kuguma rero amubaza ingene yakora n'ingene yaronka rero amahera yakoresha mu kwiyamamaza. Ati abo nsaba rero bose bandungika ko batumwe ngo rero nirukana arwasa. Ati nabuze rero ico mfata nico nareka. Munyishu Agatogwasa amuha rero nuko umugambwe mu mugambwe by'umwariko seneri rero by'umwariko ndetse n'abagumya banga bawo bakomeje kugenda barashigikira Honorable Agatogwasa, ndetse avuga amubwira yuko ibyo kuraba ndetse nawe yoronka ayo mahera rero bitamuraba, akwiye kuba yokora ibishoboka byose. Mwamenya yuko rero umugambwe seneri kuva bakuye Agatogwasa abatanga intererano bose baciye bazahagarika. Ubu n'utwari mu kigega rero tukaba twarakoze mu gutangura ingwati abazokwitoza mu matora yimirije, ayandi akaba yariwe rero nagira uko ishaka ndetse na makurata mu kigega hakaba hera nk'uko bizima bigaragara. Biruko mu gihe Gwasa abitoza bose rero bakaba barimenya ku buryo rero kandi bakaba baraterera cane kuko rero bakunda umugambwe. Ubu bose bakaba rero atamahera bikura kuko rero babona naho boyatanga ko rero batazotangwa mu bihe by'amatora nk'uko bizoma bigaragara. Mwomenya ko kandi uburyo leta yahora rero iha imigambwe ko rero iyabahagaritse kuko rero byabonetse ko imwe rero mu migambwe yari bayiye ko kubw'impapuro gusa atababanyi ifise ikaba yarafashe ingingo ko rero imigambwe yose rero izokwibeshaho iciye mu banywanyi bayo ndetse n'abagonywa banga bayo nk'uko bizoma bigaragara. Kizigenza Honorable Agatogwasa asigura yuko rero ingene yararongoye umugambwe kugeza ubwo rero ubaye uwa kabiri mu gihugu mu matora yabaye muri 2022 bitazosubira kugaragara nga mu Burundi, aho yama arasigura ndetse akanagaragaza neza yuko ibiriko biragaragara ndetse n'amakuru akomeza kugenda ndetse n'amakuru akomeza kugenda aradusumira ndetse n'amakuru akomeza kugenda aradushikira. Biboneka yuko mu Burundi ibara rikomeza kugenda riragwa muri no migambwe nk'uko byama bigaragara cange amakuru yoma aradusumira. Kugeza ubu umushinga amateka Honorable Agatogwasa avuga ko Burundi bugiye gushikirwa n'ibibazo biremere cane, ibibazo bigendanye na politiki. Icakora asigura yuko yiteguye gukomezanya n'abafise intumbero yo kugira byinshi bohindura mu Burundi ndetse no kugira ibyo rero bogarura mu Burundi. Asigura yuko yiteguriye gukora ibishoboka byose kugira ngo abashe kuba yocungura abanyagihugu ndetse no kuba yofasha abanyagihugu mu bihe bigoye bariko baranyuramo. Ibi kandi biriko biravugwa mu gihe mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo hakomeza kuvugwa ingwano ziremere cyane, mu gihe Abarundi nabo bamaze kubura icyo bavuga mu nyuma yo gutsindwa mu ngwano ziriko zirabera mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Uyu munsi hariko haravugwa ibigendanye n'ifatwa y'umujyi wa Goma ndetse n'uburyo rero abegereye ibice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye cane ku gihugu cibanyi c'u Rwanda mu mujyi wa Rubavu bariko baramererwa mu mwanya uheze. Nibwo nabahaye inkuru ivuga yuko umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi mu gihugu cibanyi c'u Rwanda Brigadier General Ronald Divigwanga yasiguye yuko abantu bashika kuri 5 bamaze guhitanwa n'ibisasu byarashwe n'ingabo za Kongo n'abashika muri 30 bakaba bamaze kugenda barakomereka. Icyakora yavuze ngo inzego zijejwe umutekano z'igihugu cibanyi c'u Rwanda RDF zihagaze neza ndetse ziteguriye gukora ibishoboka byose
munyemerere kandi ngaruke ku byamaze gutangazwa n'umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo akaba minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru bwana Patrick Muyaya akaba yagize icyo avuga nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Goma. Leta ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo binyuze mu muvugizi wayo akaba n'umushikiranganje w'itumanaho bwana Patrick Muyaya yavuze ko umujyi wa Goma wafashwe, avuga ko kandi wigaruriwe nabo yise ingabo z'u Rwanda, anasaba abanyagihugu ba Goma kuguma mu mago yabo canga se mu nzu zabo. Ni mu butumwa uyu muvugizi wa leta ya Kinshasa yatangarije akoresheje urubuga rwe rwa X yahoze yitwa Twitter, aho yavuze ko umujyi wa Goma urimo rero abo yise ingabo z'u Rwanda. Muri butumwa kandi bwa Patrick Muyaya yaranasabye kandi abanyagihugu kuguma mu nzu zabo, aho yagize ati mugume mu mago yanyu kugira ngo mwirinde ibikorwa bishobora gusa gutuma musahurwa ibyanyu. Yavuze ko kandi leta y'iki gihugu cye irimo rero gukora yavuze ko rero irimo gukora ibishoboka byose mu kwirinda ko hobaho rero ubwicanyi ndetse no gupfa kw'abantu. Avuga ko Kinshasa igira inama abanyagihugu bagomba kwitwara neza muri ibi bihe bigoye bariko baranyuramo. Nyamara kandi hari amashusho amwe namwe ndetse n'amasanamu ariko arahanwanwa ku mbuga ngurukana bumenyi yerekanywe rero abanyagihugu bamwe bo mu bice by'umujyi wa Goma bari ku mihanda bereka ibyishimo abagwanyi ba MTSR batambukaga ku mihanda nyuma yaho rero bari bamaze gufata uyu mujyi wa Goma. Uyu mutwe kandi mu ijoro ryarayerekeye warasohoye itangazo uvuga ko rero wafashe umujyi wa Goma, ko rero bikorwa mu kiyaga ca Kivu ubaye ubihagaritse, kandi unasaba abanyagihugu bagoma gutuza mu buryo bwose bushoboka. Habonetse n'amasanamu n'amashusho yerekana abagwanyi b'uyu muhari bari kwinjira muri uyu mujyi kandi ubona barimo gutambuka neza cane bemye. Ikindi nuko rero bamwe mu basirikare ba FARDC bambutse umupaka bahungira mu gihugu cibanyi c'u Rwanda, ndetse bagezeyo bakigwa n'ingabo z'u Rwanda nkuko bivugwa n'ikigo ca leta y'u Rwanda kitangaza amakuru RBA. Abandi basirikare benshi babarirwa mu bihumbi 5 barahungiye Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo, abivugwa ko n'abandi bategetsi bamwe na bamwe bagiye batandukanye bari barongoye intara Kivu y'Amajyaruguru nyuma yuko buramatari w'iyo ntara General Major Peter Chirumwami Nkuba aherutse kurasigwa muri izo ngwano, nawe aherutse gupfa nyine. Abandi bari basanzwe baramungirije barahungiye muri Kivu y'Amajyepfo. Abanyagihugu baturiye uyu mujyi wa Goma bavuganye n'abamenyesha makuru bacu bababwiye yuko uyu mujyi wa Goma hafi ya wose kuva igihe cy'isaha 5 z'igitondo cyo kuri uyu nguyu wa mbere uri kugenzurwa n'uyu mari wa MTSR. Usibye ko rero ahagana mu masaha y'igicamunsi ibice bizwi ko byari birinzwe cane cane n'igisirikare ca RDC nk'ahitwa Katindo, umusozi wa Goma, Amon Goma, ndetse no ku mupaka uzwi nka Grande Barriere wo ku ruhande rwa Goma, byumvikaniyemo rero urusaku rw'amasasu y'imbunda nini cyane ninto. Ariko kandi amakuru yizewe twarahawe n'abanyagihugu baturiye muri ivyo bice ahamya ko abagwanyi uyu muhari aribo rero bari ko baragenzura ibyo bice mu nyuma yo kubyigarura. Ikindi kandi nuko rero uyu muhari uri kugenzura neza ikibuga cy'indege cya Goma, nubwo rero uyu muhari wari utaranafata ikibuga cy'indege cya Goma ku cyumweru nimugoroba watangaje ko ikibuga cy'indege gifunze, kuko rero uyu muhari wari hafi wageze mu bice byo hafi aho ngaho washoboraga kurasa indege rero yose yakigwa cyangwa se ishobora kuba yohagurukira muri ibyo bice. Andi mashusho n'amasanamu yerekana abagwanyi ba MTSR bakirwa n'abanyagihugu mu gace ka Majengu kari hafi y'ikibuga cy'indege cya Goma. Andi makuru avuga ko imfungwa zari zifungiye muri gereza ya Goma nyinshi zatorotse, gusa kugeza ubu ngubu muri aya masaha y'umugoroba kuri wa mbere mu bice bimwe na bimwe bya Goma biracyumvikanamo amasasu cyane cyane mu burasirazuba bw'uyu mujyi wa Goma. Ku rundi ruhande kandi Kinshasa ku mugwa mukuru w'iki gihugu harabaye imyigaragambyo yamagana ifatwa rya Goma, ndetse kandi iyi myiyerekano yarabereye ni Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo. Kugeza ubu ntacyo minisitiri w'ubutabera yari yotangaza ku bigendanye n'ibara ryabaye, aho imfungwa nyinshi zobashije
kuba zotoroka. Bwana Constantin Mutamba, minisitiri w'ubutabera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, asanzwe agaragara mu bikorwa bimwe na bimwe bigendanye no guhonyora agateka kazina muntu, akaba yakomeje kugenda agaragaza ndetse akaba atagize icyo avuga kubigendanye n'abanyagihugu ndetse n'abamaze kugenda batoroka ingereza nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Kugeza ubu andi makuru akomeje kugenda aradusumira cyangwa akomeza kugenda aratugera muri no mwanya. Inama yagombaga kuzaba ku munsi w'ejo, inama ikomeye cyane yahamagajwe n'umuyobozi cyangwa se urongoye Afrika y'Iburasirazuba Dr. William Ruto Samuel arongoye igihugu ca Kenya, akaba yari yatumije inama ikomeye cyane yagombaga guhuriramo Perezida Kagame arongoye igihugu cibanyi cy'u Rwanda ndetse na Perezida Tshisekedi wa Kongo. Perezida Tshisekedi biramaze kumenyekana yuko atazitabira inama y'abakuru b'ibihugu bya East African Community. Perezida wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo Félix Antoine Tshisekedi Chilombo akaba mwene Etienne Tshisekedi tazitabira inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba East African Community iteganyijwe kuri 28/0 umwaka wa 2025. Igiye kuba rero inshuro ya gatatu yikurikirana ya Perezida Tshisekedi atitabira iyi nama imuhuza n'abandi bakuru b'ibihugu bya East African Community. Nyamara umutekano muke muri RDC wari mu mpamvu nyamukuru zatumye iyi nama itegurwa yihuta. Iyi nama yarateguwe n'umuyobozi mukuru wa East African Community akaba na Perezida wa Kenya Dr. William Ruto Samuel, mu nyuma yo kuganira ku murongo wa telefone na Perezida Paul Kagame ndetse na Tshisekedi ku ntambara iri kwirabera mu burasirazuba bwa RDC. Kwigenekezo rya 26/0/2025 Perezida Ruto yaragize ati nyuma yo kuganira n'amakuru b'ibihugu bigize umuryango wa East African Community mu masaha 48 tuzahurira mu nama idasanzwe yiga kubizakurikiraho. Umuvugizi wa Perezida Tshisekedi Tina Salama yaratangarije Jeune Afrique dukesha iyi nkuru uyu mukuru w'igihugu atazitabira iyi nama.